Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaronse incanco za mbere za Mpox. Umushikiranganji wa Kongo ajejwe amagara y'abantu yarakiriye kuri uwu wa kane umurwi wa mbere w'incanco zababa ibihumbi 100 z'indwara y'akaranda Mpox. Kubw'ishamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ni ingabire yo kwitegurira kugwanya ikiza mu buryo bwihutirwa. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bukaba burindiriye incanco zababa ibihumbi 200 ku munsi wa gatandatu uza, bukaba butegekanya gukwiragiza izo ncanco mu mpera z'iyi ndwi. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo burambuye wija kure. Nayo kandi Kayogoro hari umukenyezi apfunzwe yagiriza kwica umwana. Gloriose Ntirameba w'imyaka 35 yarahagaritswe kuri uwa kabiri w'uwa gatatu Nyakanga ku rugo rwiwe ruri ku mutumba Mugeni muri komine Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Kubw'isoko mu gipolisi hakurikiranwa ku caha co guta uruyoya mu kazu ka surwumwe hakaba yaraciye aruhosha mu kurutera amabuye. Ababanyi nibo batabaje igipolisi. Yaravyaye umwana acamuta mu kazu ka surwumwe. Abonye ko umwana atarapfa yaramuteye ko amabuye kugira ngo amuhohoshe. Uko akaba ariko vyiganwa n'ababanyi batabaje abajejwe intwaro ku mutumba n'igipolisi. Ayo makuru hakaba yemezwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu Kayogoro batomora ko uwo mukenyezi yaciye arungikwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi i Makamba. Vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi tukiri i Makamba nuko uwujejwe intara y'ubuvuzi yanse kunganisha imishahara y'abakozi. Abo bakozi bakaba biyamiriza inyuruzwa ryayo. Haraheze imyaka irenga 2 abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi banse kunganisha imishahara yo mu gisata bakukira c'amagara y'abantu mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwategetse ko bikorwa biciye mu itegeko ribivuga. Abakozi bagiriza uwurongoye igisata c'amagara y'abantu kunyuruza amafaranga abigenewe. Kubw'amasoko yacu haraheze imyaka irenga 2 ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butegetse ukunganisha imishahara ariko bibi vy'ubusa. Iryo tegeko risaba abayobozi b'ibiro vy'amagara y'abantu mu ntara kunganisha imishahara kubanganya amashure. Ariko i Makamba ntivyigeze bishirwa mu ngiro. Uko akaba ariko bamwe mu bakozi bo muri ico gisata babwiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru. Nayo kandi mw'ikambi ya Nduta hasubiye gukorwa ibikorwa vyo kurandura imirima y'impunzi. Intwaro mw'ikambi ya Nduta yategetse irandurwa ry'imirima y'imboga n'ibinyantete y'impunzi. Kubw'intwaro ibikorwa nk'ivyo vy'uburimyi n'ubudandaji bigabanya umurindi wo guhunguka ku bushake. Ahanini imirima y'ibiharage n'umuceri niyo yaranduwe, iri mu mwonga hafi yo ku mpera ya zone ya mbere. Igitangaje ni ukubona abantu baririmba kandi baryohewe igihe bariko bararandura imirima. N'ubu nyamaswa ibiharage vyatemaguwe ntivyari bwagere kuzana urushurwe. Ni nko kwica inka ifise amezi. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bakenyezi yarorereye bariko bararandura imirima yiwe ataco ari bukore. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure.
Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaronse inshansho za mbere za Mpox. Umushikiranganji wa Kongo ajejwe amagara y'abantu yarakiriye kuri uwu wa kane umurwi wa mbere w'inshansho zababa ibihumbi 100 z'indwara y'akaranda Mpox. Ku bw'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS, ni ingabire yo kwitegurira kurwanya ikiza mu buryo bwihutirwa. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu burindiriye inshansho zababa ibihumbi 200 ku munsi wa gatandatu uza, bukaba butegekanya gukwiragiza izo nshansho mu mpera z'iyi ndwi. Indege itwaye iyo miti yavuye kuri uwu wa gatatu ku mugoroba ivuye ku mugwa mukuru wa Denmark ishika kuri uwu wa kane ku kibuga c'indege ca Njiri i Kinshasa mu mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nshansho zishika ibihumbi 100 zizoguma zibitswe mu bubiko bw'ikigo kijejwe ibijanye n'inshansho mu kurindira ko hemezwa indinganizo y'urucansho ya leta. Kubw'umushikiranganji wa Kongo ajejwe amagara y'abantu Roger Kamba, izo nshansho ni nziza cane. Ni urucansho rwa Mpox, murazi ko hari urucansho ruzimvye kandi rukomeye rwose rwanatumye hagaragara irandagata rya Mpox nk'i Buraya ndetse no muri Etats-Unis. Nico gituma tugerageza kwitanga ngo turonke inshansho, uko akaba ariko yatangaje inyuma yo kwakira izo nshansho. Ku bwa Grant aserukira UNICEF muri Kongo, abana ntibarimwo mu bazoronswa urwo rucansho. Urwo rucansho ubu rwemewe ku bakuze. Turarindiriye ko turonka izindi nshansho zigenewe abana b'imyaka itandukanye, uko akaba ariko yatomoye. Ku bw'integuro, izindi nshansho ibihumbi 100 zizoza kwiyongera kuri uwo murwi wa mbere ku wa gatandatu uza, gutyo zizoca ziba zose hamwe inshansho ibihumbi 200 zizogaburwa mu ntara na cane cane zakozweko n'ako karanda k'ibihere vy'inkende. Izo nshansho ni nkenerwa mu gukingira abakozi bacu hamwe n'abanyagihugu bageramiwe no guhagarika irandagata rya Mpox. Twiyemeza cane kutareka n'umuntu n'umwe mu mugambi wacu wo gukingira abanyagihugu bacu no gukurikirana neza iyo ndwara. Uko akaba ariko vyavuzwe na muganga Jean Cheseya, umuyobozi mukuru wa CDC, ikigo c'ubumwe bwa Afurika. Ukwakira izi nshansho ni intambwe ikomeye mu rugamba rwacu rwo kurwanya Mpox. Ihangiro ryacu ni ukuvura abanyagihugu bacu na cane cane abana bacu ari nabo bageramiwe cane. Tuzokorana cane n'abasanzwe bafashanya natwe mu ntumbero yo kugabanya irandagata ry'iyo ndwara kandi twiteho kazoza keza k'abanyekongo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS ryari ryamenyesheje mu mpera y'ukwezi kwa Myandagaro guheze ko hafi inshansho ibihumbi 230 za MVA-BN ziva muri Denmark zari zitegekanijwe kurungikwa mu burere bwakozweko cane n'umugira wa Mpox. Ico gisata ca Afurika ca OMS cari catangaje mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro ko kigiye gutanga inshansho ibihumbi 10 muri Nigeria, ari naco gihugu cabaye ica mbere mu kuronka izo nshansho inyuma yo kuzigerageza mu ntumbero yo kurwanya ico kiza. Izo nshansho za Bavarian Nordic zari zatanzwe muri Etats-Unis. OMS irakorana n'abafashanya nayo mu ntumbero yo gutumbereza neza abasaba izo nshansho, gusangira amakuru ku ncuro zihari. OMS irakorana n'abafashanya nayo mu ntumbero yo gutumbereza neza abasaba izo nshansho, gusangira amakuru ku nshansho zihari no gucungera neza ko izo nshansho zarungitswe mu mazone zishobora gufasha mu guhagarika ico kiza. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe na Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus arongoye OMS. Ariko inshansho ntizizoba zikwiye kugira ngo ico kiza kiranduranwe n'imizi. OMS ivuga ko yafashije Kinshasa n'ibindi bihugu mu gushiraho ubuhinga bwo gukanyisha bukenewe gushigikira amasekeza yo gutanga amakuru afise intumbero yo kumenyesha amakuru ajanye n'inshansho no kurwanya ibihuha. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze guharurwamwo abagwayi barenga ibihumbi 19 hamwe n'abamaze gupfa barenga 650
kuva mu ntango z'uwo mwaka kubw'ibiharuro vya nyuma vy'ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu. Abagwayi barenga ibihumbi 5 baraharuwe mu buseruko bw'ico gihugu ku bwa OMS. Abarenga igice muri abo bagwayi n'abana. Imirwi ibiri ya Mpox iribonekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umurwi wa mbere CRADE E1 mu burengero bwa Kongo na CRADE EB mu buseruko. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Kayogoro hari umukenyezi apfunzwe yagiriza kwica umwana. Glorieuse Ntirambeba w'imyaka 35 yarahagaritswe kuri uwa kabiri w'uwa gatatu Nyakanga 2024 ku rugo rwiwe ruri ku mutumba Mugeni muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Kubw'isoko mu gipolisi hakurikiranwa ku caha co guta uruyoya mu kazu ka surwumwe, hakaba yaraciye aruhohosha mu kurutera amabuye. Abo banyi nibo batabaje igipolisi. Yaravyaye umwana acamuta mu kazu ka surwumwe, abonye ko umwana atarapfa yaramuteye amabuye kugira ngo amuhohoshe. Uko akaba ariko vyiganwa n'ababanyi batabaje abajejwe intwaro ku mutumba n'igipolisi. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu Kayogoro, bagatomora ko uwo mukenyezi yaciye arungikwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi i Makamba. Uwo mukenyezi yatwaye imbanyi mu gihe umugabo wiwe amaze umwaka ari muri Tanzania gupagasa. Abajejwe intwaro basaba abubakanye kwihangana nubwo umwe muri bo yoba amaze igihe atari hafi, kuko uwo mugenzo wimonogoje mu ntara ya Makamba. Hari abandi bana babiri bishwe nk'uko nyene na ba nyina wabo muri ubwo buryo nyene mu makomine ya Kibago ndetse na Mabanda mu mezi 3 aheze. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.